n'ubuhinga bwa none ikibazo cyabagijwe n'umumenyeshamakuru wa Kabaza TV aho yabagije guti gushika uno munsi mushikanganje turongoye twoshobora kwiha amanota ngana gute turavye bijana digitalization mu bisata bitandukanye by'igihugu. Icyo novuga imbere yo kwishura kino kibazo twobirabira mu ruhande rumwe rujanye n'intunganyo nshasha yatumye ubushikanganje bigira cya leta bufatanywa n'ubushikanganje bujeje ubuhinga bwa none. Inumbero hanini nuko ubuhinga bwa none nibushobora kubaho ibindi bisata bitariho. Ubuhinga bwa none buza buhindura ingene akazi kahora gakorwa mu bisata bitandukanye. Rero mu mpinduka ziriko ziraba yaba mushikanganje bujejwe ikiga cya leta n'ubundi bushikanganje butandukanye bwose nuko tugerageza guhindura uko twahora dukora bisanzwe n'ingene twokoresha ubuhinga bwa none. Ubu nofata nk'imigambi nk'itatu canke ine iriko irakogwa mereye mu bushikanganje turimwo. Murabizi duciye muri bajya bafashanya bikorwa nka banki y'isi yose ariho projet yitwa PAFEN iriko irashikira cyane cyane ibijejwe no gukoresha ubuhinga bwa none mu gutororokanya amakori duciye muri bwa buhinga bwita ikori bijya bya telepema bya tele declaration biriko biraba mu bushikanganje biga cya leta naho nyene hari biriko bikora kogwa bijanye no gutumanya amafaranga akoreshwa dukoresheje ubuhinga bwa none naho nyene bari kwa dufata mu mugongo biciye muri kimwe twita système de gestion des finances publiques.